bwoko ubuhe bw'amageragezwa duhura nabwo mu buzima? Kuko ni byiza turabe nk'abakristo, turabe mu buzima bwacu ni ubuhe bwoko bw'amageragezwa duhura nayo mu buzima. Ni iyihe nyifato nziza ikwiriye umukristo mu bihe by'amageragezwa? Haleluya! Kuko mu isezerano rishasha ariya Yakobo yanditse ngo hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azokwambikwa igitsibo. Hani nabo bavuga ngo icyo Imana itabesha yasezeraniye abayikunda. Mu Kristo ni ubuhe bwoko bw'amageragezwa uri kuhura nayo? Niye nyifato ikwiye ibereye ubuzima rukristo? Abisirayeli mu bihe bagiye bacamwo, ariko si Abisirayeli gusa, muri kijya gihe cy'urugendo baciye mu mananiza. Ni benshi cyane baciye mu bihe by'amageragezwa, ibihe bigoye. Kuko ubu Kristo mu kinjana cya mbere bavuga ngo c'était avoir l'esprit de supporter les souffrances. Bajya bakristo bo mu kinjana cya mbere ziga ntumwa za Yesu, ndakubwiye ingene intumwa za Yesu imwe yose yapfuye, imwe yose ingene yarangije urugendo. Ino munsi woca ubona ko twebwe nta mageragezwa turahura nayo, nta bibazo turahura nabyo. Uravye ugereranije n'ibibazo bahuye nabyo. Ziga ntumwa za Yesu uko ari 11 na Yuda yiyahuye, ukaraba amageragezwa, imiruho, amananiza, ihamwa baciyemwo, ukacugereranya n'ibibazo bimwe duhura navyo uno munsi, woca uvuga ko twebwe tutarahura n'amageragezwa. Nshuti yanje, ivyo uri kurahangana navyo, ndakubwire, hamagara Imana ibe mu ruhande rwawe. Aho honyene ni ushobora kunesha. Hamagara Imana ibe mu ruhande rwawe. Senga, ceceka, hora. Ibibazo byose sima kubiganirire abantu bose, ariko hari ibihe by'agacerere nka kumwe Abisirayeli bazungurutse Yeriko. Hari ibihe by'agacerere nka kumwe Yobu yihorera, umugore wiwe akavuga, ariko Yobu wewe agahora. Iyo bavuze amageragezwa muri Bibiliya, abantu bose babona kijya gitabo cya Yobu, babona ijya nkuru ya Yobu. Ariko ijya nkuru ya Yobu nubwiri place yajya muri Bibiliya, ni nkuru yategerezwa kuja mu itanguriro. Ni muri Bibiliya bihe by'Aburahamu niho iyi nkuru yabaye ya Yobu, yategerezwa kuja mu itanguriro. Uravye umwanditsi ingene inkomoko y'ivyanditswe, umviriza kimwe mu mageragezwa Yobu yahuye nayo. Mu gice cya mbere igitabo cya Yobu umurongo wa 18, akibivuga haza uwundi nawe atabahungu bawe n'abakobwa bawe bose bariko basangira banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza umuyaga w'igihuhuta uturutse mu bugaragwa, uhitana imfuruka 4 z'inzu, maze isidukira kuri abo bahungu barapfa. Ni jewe jenyene ndokotse wo kuza kubikubarira. Maze Yobu ava hasi yitanamurira ku munzu. Umutamana wiwe yimosha inkomvorera, yikubita hasi arasenga. Inka, indogobwa, intama, byose byari byagiye byose. Ariko uyu mwifato wiwe wo muri iki gihe cy'amageragezwa, ngo yimwesha inkomvorera, yitanamurira kw'imuzu, arahora, araceceka, ariko aduza ikintu kimwe muri we: gusenga, arasenga. Amageragezwa muri ibi bihe byacu ni menshi, amakuba ni menshi, ibyago ni byinshi, amananiza ni menshi, hamwa, akarenganyo, amajambo, ibiki, ibigoye, bigenda bigora, uruvugo, urwango,
uguhemukiranira, ukutaba umwizigigwa. Abantu bakubereye umwizigigwa, nawe ntubabere umwizigigwa. abo abategerezwa kubera abizigigwa ntibakubera abizigigwa. Abo watabaye ntibasubire kukwibuka. Abo wagiriye neza bo bakakuvuga nabi. Ayo ni ubwoko bw'amagerageza. Ariko hahiga umuntu yihanganira ibimugerageza. None uwo vyihanganira gute? Ni gute ushobora kuvyihanganira? Yesu ko yatubwiye ati twebwe nk'abazoba bariho mu gihe cya nyuma, mu bihe vya nyuma, ariko arerekana ingene mu bihe vya nyuma hazoba amagogo, hazoba amananiza, hazobaho amarushwa, hazobaho ibigeragezo bikomeye. Mbere Yesu yarageze n'igihe aravuga ati iyo misi y'amageragezwa itaza kugerurwa ntiworokotse umuntu n'umwe. Nibiki uri kuracamwo? Enda bicanemo na Yesu. Nibiki uri kurabamwo? Enda bibemwo na Yesu. Senga, inginga Imana, vyereka Imana, ceceka. Gwana urugamba nka kumwe Paulo yavuze ngo nagwanye urugamba, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo, ico Imana itabeshe yasezeraniye abayikunda. Ati kandi si jewe jenyene nzokironka, n'abandi bose bayisenze, bayikoreye, bayigendaniye, bose bazoronka igitsibo. Nshuti yanje, mu mageragezwa urimwo, hamagara Imana ibe mu ruhande rwawe. Bibiri ivuga ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Imana ize igutabare, Imana ize ikugwanire, Imana ize igukorere, Imana ize ikuremeshe, Imana ize ibane nawe, igendane nawe, ikorane nawe, mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Amen.